Uyu munsi nawo leo tuliko turasozera, tuko tunamalizia dushima Imana kandi ushukuru Mungu tena kuko Imana yadukoreye ibikomeye cyane. Mungu alitutendea makuu. Mu gihe Imana yaturiza muri kino gihugu, wakati Mungu alituleta katika nchi hii, twasanze bavuga ururimi rw'icyongereza, tulikuta wanazungumza Kiingereza. Benshi natwe mu gice kinini ntacyo twari tuzi. Sasa sisi baadhi tulikuwa hatujui. Tukuvuga ko twebwe turasengera mu musengero, tukiwa tunaingia ndani ya makanisa, tukagenda tugasenga muga tugatata kintu na kimwe twumvise. Basi tunaomba lakini tunaondoka bila chochote. Twagiye mu nsengero zitandukanye, tuliingia katika makanisa tofauti, ariko hose tukababwira ati nimutronera abadufasha gusobanura. Tuliwaambia watusaidie kutafuta makali bakatwemerera mugabo mu nyuma bakabidibishike. Wanatukubali lakini baadaye wasifanye kuko baboneka bakoresha bahemba amahera menshi. Labda waliona wanaweza kuwatumia watawala. Tumaze kuona kumengana bigiye kudoshoka. Baada ya kuona haitawezekana, Imana yaduhaye ubwenge tutama kwivingire ku bigenza. Mungu ametupa akili tukaangalia tufanye nini. Biboneka yuko dukwiye kwandika kugira ngo twuzuze natwe katiba tuyirungike muri leta batemerere kugurura ishengero kugira ngo dukoreshe ururimi rwacu. Basi na sisi tukatafuta ni jinsi gani ambayo tunaweza kutengeneza katiba ili tuiagize serikali watukubali na sisi kuendelea. Tunavuga na turegerana hanyuma biraboneka birashoboka. Tulikusanya watumishi baadaye ikaonekana kwamba inawezekana. Twararenze kubabaja baroya basabye amategeko y'igihugu. Basi tuliwaendea wale ambao wanajua sheria wakatusaidia. Bani yabakoreramo baradutabara baradufasha. Mungu akawatumia basi mambo yakawa. Uyu munsi rero turiko turashima. Leo sasa tunamshukuru Mungu. Iri shengero rya Pentecost Fellowship, kanisa hili la Pentecost Fellowship. Uyu munsi ni tariki 16. Leo ni tarehe 16 z'ukwezi kwa mbere, mwezi wa kwanza. Tumaze imyaka 11. Tumemaliza miaka 11. Leta muri iki gihugu utusikiye imetupa ruhusa. Itariki y'uyu munsi, tarehe ya leo, niyo umushikiranganji w'intwaro hagati yashiraho igikumu ko twemerewe gukora hanyuma natwe baca baturubikira ubwo burenganzira. Na sisi tukapewa barua ile. Myaka 11 yaheze, wala 11 ingishi. Niko turavuga ijambo ry'Imana mu rurimi rwose. Tukiwa tunahubiri injili katika turakoresha Kirundi, turakoresha Igiswahili, ubu dufite n'abana turakoresha n'Icyongereza. Ni siku ya Imana iradukunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yaravye, Mungu ameangalia, aravuga ati ngomba nukale sinoba mu kigega canje. Nataka nifunge snow. Abana banje bashima Imana. Bariko barabona akazuba. Atabwoba. Bila wasiwasi. Ukubango ninataha natakunyerera mu nzira. Wakiwa naenda njiani, canke nadagucererwa. eti nitachelewa. Murabona ubushobozi bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Murandababwira nti anasema hivi, nta wundi afise ikigega, hakuna mwenye gara canke ikintu cyabikamo sinowa ambapo anaweza kuweka snow. Ni Imana, ni Mungu mwenyewe. yugaye mu kigega sinowa ntitibuka. Akifunga ndani ya gara lake barafu haishuki. Ikugara mu kigega c'imvura ntikoroka. Akifunga mvua haishuki. Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Imana iciye kuri akayaga, Mungu akachaka upepo bavanze n'ubushuhe pamoja na kajoto kugira umubiri w'umwana w'umuntu umererwe neza, ili mwanadamu ujisikie vizuri. Uwazi Imana irekuye imbeho gusa abantu bogira ivyago. Mungu akiachilia baridi tu watu kandi Imana irekuye icyuya abantu bogira ivyago. Tena Mungu akiachilia jasho, Imana irazi bikwiye umwana w'umuntu rero. Mungu anajua mwanadamu. Ni umunsi wo gushima, siku ya kushukuru, ni umunsi wo gukenguruka, siku ya kushukuru kuko Imana yatanze uburenganzira. Kwa Mungu ametoa kibali, ijambo ry'Imana bwango rivugwe, ili neno lihubiriwe. Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
twamaze kugurwa ngaha muri Lasingi, tumefungua Lasingi. Twamaze kugurwa muri Missouri, tukafungua Missouri. Twaruguruye muri Dakota, tukafungua South Dakota. Turi hariya muri Rockford, tukafungua Rockford. Turi hariya muri Kentucky, Kentucky. Muri Nashville na Nashville turiyo, muri Memphis turiyo, Yamariro turiyo, Fort Worth turiyo, Dallas turiyo, muri Virginia turiyo, hariya muri Buffalo turiyo, hariya muri Twaduze turi. Kandi yaravuze, igihe Yesu yaduga mu ijuru, Yesu alipopaa na yavuze ati, amesema hivi, nimuji Yerusalemu, nendeni Yerusalemu, nanjye ndosaba Data, na mitamwona azorunguka umwigisha, atamtuma niwe ngoma yera w'ukuri, ambapo ni w'abisi badashobora kwakira, namwe muzobivyabona no kunshingira intahe. Yerusalemu, Yudaya ni Samariya no gushaka impera y'isi. moja la mwisho wa daha. Bwana wote asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mali dukoresha anatutumia Mungu. Bwana wote asifiwe. Amen. Tumaze gushika muri kino gihugu, tulipofika ndani ya nchi hii twarabandanije, tuliendelea. nawe twari muri iki gihugu twarajabuke, hata kama tulikuwa tulifuka. twaragiye hariya muri Malawi, tulienda kule Malawi, twaruguye muri Malawi, tulifungua Malawi. ntabwo ry'Imana riko riravugwa tuvuye Yerusalemu, kwamba Yerusalemu, none ubu tumagenda muri Malawi, hari za Yudaya, twebwe kugenda nari Yerusalemu, twebwe kugenda no ku munsi w'isi, hata mwisho wa dunia. Bwana wote asifiwe. Amen. kugira ngo Imana izoduhembe. Huyo Mungu ajabu. Rema yetu kuvana majambo y'Imana, tusemezane maneno. Igitabo cha Matayo 7:24, 7:24 Matayo. jambo ry'Imana ritubwira kumva no gukora. Neno la Mungu linatuambia, ninde yabonye ibirina Matayo 7:24 ugeze ku murongo wa 28 hadi 28. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. 25. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. 26. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Mungu atusaidie. Bwana wetu asifiwe. Amen. Ni azuri kusoma mu Kirundi nawe. Asome kwa kilugha mwingine. Kumva no gukora. Uwumva aya majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri ya nzu ntiyagwa, kuko yari imase ku rutare. Ariko wumva aya majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. 27. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri ya nzu irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba rikomeye. 28. Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe. 29. Kuko yarigisha nk'ufise ubwenge, ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. Imana idufashe. Bwana wetu asifiwe. Amen. Aya na majambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Haya ni maneno yaliyosemwa na Yesu Kristo.
hano tubonye ngo muri iki gitabo amajambo yashikane. Tumeona maneno karibu manne. Turabonye mu ijambo ryo kumva, tumeona neno la kusikia, turabonye mu ijambo ryo gukora na neno la kufanya. Turabonye mu ijambo kandi ry'ubwenge, tumeona neno la hekima, turabonye ijambo ry'ubujuju, na tumeona neno la upumbavu. Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu avuga amajambo. Yesu akasema maneno haya, arabwira abigishwa biwe, waambia wanafunzi wake, arabwira ati kumva no gukora. Akasema kusikia na kufanya. Uwumva amajambo yanje wese, anayesikia haya maneno yangu hanyuma akayakora na kuyafanyia kazi, asa n'umuntu w'ubwenge, amefananishwa na mtu mwenye yubaka inzu yiwe ku rutare, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. isegenya yije, mafuriko yanapokuja, inkukura ikaza, harika ikaja, igihuhusi kigahuhuta, pepo zikavuma, bigasurira kuri iyo nzu, kuipiga nyumba hiyo, yakishobora kuba wewe nyumba haiwezi kuwa, kuko yubatse ku rutare, kwa sababu imejengwa juu ya. Bwana wetu asifiwe. Amen. Yesu yigishiriza mu migani. Yesu alikuwa anafundisha kwa methali, yariko yereka abigishwa biwe ingene bakwiye kubaka. aliwaambia wanafunzi wake jinsi ya kujenga. Nukuvuga iyo rutare Yesu yavuga yarinde, mwamba aliyousema ulikuwa ni nini? Bwana wetu asifiwe. Amen. Yesu ni wende, Yesu ni wende urutare, Yesu ndiye mwamba. yariko ko ubaka kuri we, alisema naye jenga, na isegenya ryotera, hata kuje mafuriko, na inkukura yotera, hata kuje gharika, na igihuhusi coza, hata kuje upepo. abubatse muri Yesu, waliojenga ndani ya Yesu bashobora kuba, hawawezi kuwa. Bwana idufashe cyane, Mungu atusaidie, kuko twubatse kuri Yesu, kwa sababu tumejenga juu ya. ibi byose twumva bivugwa, haya yote yanayozungumzwa, ibi byose tubona, haya yote tunayoyaona, ibi byose turaba mu mativi, haya tunaangalia kwenye TV cyangwa ku mitandao, au kwenye mitandao, iyo wubatse kuri Yesu, tumejenga juu ya Yesu, nawe bishobora kuza, hauwezi kuwa, ntacyo ushobora kuba, huwezi kuwa, kuko wubatse ku rutare, kwa sababu umejenga juu ya Yesu, wubatse ku mwami w'abami, umejenga juu ya mfalme. Bwana wetu asifiwe. Amen. Uwo Yesu niko ndakubwira, Huyu Yesu nayekwambia ari hejuru y'abahanuzi, yeye ni juu ya manabii. bamwe ba Eliya bahanura, Kina Elia bamwe ba Malaki bahanura, na Maraki waliyenaba, bamwe ba Mika bahanura. kina Mika vile vile. Yesu Huyu Yesu ari hejuru yabo, yuko juu yao. Bwana wetu asifiwe. Amen. Ari hejuru y'abavugishwa, Yuko juu ya manabii abavugishwa ivuka rya Yesu, walionena juu ya, abavugishijwe izuba, walionena yatakayo. uyu Yesu ari hejuru yabo, yuko juu yao. Bwana wetu asifiwe. Amen. Ari hejuru ya vyose rero, Juu ya kila kitu. twubatse kuri we, Tumejenga juu ya, bishobora kuba, hatuwezi kuwa. uwo n'umuntu afise ubwenge, Mtu mwenye yumvise amajambo ya Yesu yavuze, aliyesikia maneno hama yake akayakorera igikorwa. kuyafanyia kazi. Nukuvuga twabonye kandi, Tumeona tena, twabonye ikijuju, tumeona mpumbavu umuntu yubaka inzu yiwe ku musenyi, anayejenga nyumba yake juu ya mchanga. ngoyo isegenya iziye, Kija mafuriko inkukura ikaza, pamoja na igihuhusi kigahuhuta, pepo ukavubishuriye kuri ya nzu, piga nyumba ile, ngo ikigwa, nyumba ile inaanguka, kandi gusenyeranya ry'iyo nzu anguko lake rikomeye cyane. kuwa kubwa. Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Abo ni bande nabo? Hao ni akina nani? Abantu usanga binjiye mu rushengero, Watu waliingia kanisani, bakubaka kuri Makorata, wanamjengea Makurata, bakubaka kuri Nikodemo, wanamjengea Nikodemu, bakubaka kuri Mariya. wanamjengea Maria. Iyo wubatse kuri Mariya, Ukijenga juu ya Maria, ukubaka ku mwana w'umuntu, jenga juu ya mwanadamu. iyo mwana w'umuntu aguye, Mwanadamu akianguka, cyangwa agahura n'amageragezwa, akipatwa na majaribu, inzira nawe gusigara, na wewe hauwezi kubali, nawe urasenyuka, na wewe kuko wubatse ku muntu. kwa sababu tumejenga juu ya. Bwana dufashe cyane. Mungu atusaidie. Yesu yerekana ko tukwiye kubaka ku bantu. Yeye anasema tuweze kujenga juu ya watu. Mwana w'umuntu afise igihe ciwe, Mwanadamu na wakati wake, umwana w'umuntu afise ibibazo vyiwe, mwanadamu na maswali yake. ishiva muri iyi migani Katika methali kugira ngo yereke
bereka abantu icyo bakwiye gukora, ili watu wajue n'uwo bakwiye kubakako, na nani wajenge juu. rero ndakubwira muri ibihe tugezeho, Kwambie siku hizi ukwiye kubaka kuri Yesu, jenge juu ya Yesu. yubake kuri pasiteri, Jenge juu ya mchungaji, yubake kwa mwarimu, jenge juu ya mwalimu, yubake ku muririmbyi, jenge juu ya mwimbaji, yubake ku mushingantahe, jenge juu ya mjumbe, yubaka kuri Yesu jenge juu ya ari hejuru y'abahanuzi bose. ambaye yuko juu ya manabii. Bwana wetu asifiwe. Amen. Ntakidoshobora kuba Hapo hautakuwa kitu. ivyaho, kandi Bibiliya tubwira ngo Biblia inasema, Yesu yabwiye kumva, Yesu alisema kusikia. birakeneye kumva ijambo ry'Imana, Lazima usikilize neno la hanyuma Mungu. ugakora igikorwa rigutegetse, Kufanya kazi ambapo neno ubaye umunyabwenge. unakuwa mwenye hekima. Bwana wetu asifiwe. Amen. Nowa icyamukijije, Nuhu kilichomponya, Imana imaze kubona ko abantu bagararije Imana, Mungu alipoona watu wamekuwa wagaralizi, Imana itegura kubahana, Mungu akaandaa kuwapiga, itegura umwuzure. akaandaa gharika. Imaze gutegura umwuzure, Alipoiandaa nabwo gharika, birabona Nowa ko ari umugororotsi, ameona Nuhu yubaha Imana, ambaye anamheshimu. Imana igomba kugira ngo imutabare. Mungu akataka Imana msaidie. irabwira Nowa, Mungu akamwambia Nuhu, we Nowa baza ubwato, Nuhu tengeneza safina, tugiye kuzotora umwuzure, tareta gharika, hanyuma ubwato uzobaza mtume utakao uzubaze mu giti cyitwa govufero. safina utakayoitengeneza Bwana wetu asifiwe. ya mshita. Bwana asifiwe. Amen. Wewe nawe ndakubwira ubu bwato tubaza, Nikwambie sasa, tubaza mu giti cyitwa Yesu Kristo. tunachonga ndani ya Yesu. Yesu Kristo nico giti, Yesu ndiye Yesu Kristo ni urutare, Yesu Kristo ni Yesu Kristo ni nyinzo, yeye nitwo kwanyegera muri Yesu. ni ngao ambaye anaweza kutusaidia. Ushobora kuzoba. Ukiwa naye huwezi kuwa kitu. Nowa arumva iki Imana imubariye, Nuhu akasikia neno la Mungu nta makuru iki Imana imubariye, na akafanya Mungu alichomwamuru. arondera igiti cyitwa gofero cyo kubaza mu bwato, Akatafuta mti ambao unaitwa mshita ili arabubaza, safina. ariko araburira abantu bihane. Alitengeneza safina akiwaonya Imyaka 120 miaka 120. Nowa ariko arabaza ubwo bwato, Nuhu akiwa kandi anatengeneza ariko arababurira, na akiwa na ababwira ati abantu nimwihane. nawaambia watu Tubuke mubona nako muri iki gihe tubwira abantu kwihana. kama tunavyosema leo watu Umuntu umubwira ijambo ry'Imana mwambia neno la Mungu atangura kuraba ivyawe, anaangalia ya kwako, ariko ntiyumva ijambo ry'Imana. asisikilize neno la mwambia. Nowa batangura kumuganga arashaje. Nuhu akamdharau yeye. N'uyu munsi abameze nka Nowa bagaya abakozi b'Imana bariho, Leo hata wanaowadharau watumishi wa Mungu batumva iki ijambo ry'Imana rivuga, wasiyesikia neno abo linasema bantu bariho. leo wapo, Ariko Imana lakini Mungu ifa inyomezi Nowa, akampa nguvu. Nowa ararushiriza kuvuga. Nuhu akaendelea kusema, Igihe kigeze ubwato bwuzuye, wakati ulipofika safina Nowa imeshamalizika, haragira igihe Imana imutegeka kwinjira. Nuhu Mungu Ubwo akamwambia hari hageze Imana ikora igikorwa cyayo. sasa. Mungu alikuwa amefika wakati Nowa amaze kwinjira mu bwato, Nuhu alipoingia ndani ya mtu, ni ukuvuga haragira igihe cy'uko akora icyo Imana yamutegetse. akafanya kile ambacho Mungu Kuko yababwiye ko yinjiza n'ibikoko, alimwambia ingiza hata wanyama, ubwoko bw'ibikoko ikigore n'ikigabo, wanyama kiume na kike, byose aravyinjiza. wote akawaingiza. Hanyuma bimaze kwinjira, Walipoingia Imana ifise ukwihangana. Mungu ana uvumilivu. Abantu benshi ntibatahuye kwihangana kw'Imana. Wengi hawaelewi uvumilivu wa Mungu. Hari iminsi indwi ubwato bwuguruye, Akamaliza siku 7 Imana irindiye mu safina bazingaye, iko wazi. Mungu anawasubiri watu, ariko bagomba bakora ibyaha. lakini watu waliendelea kutenda dhambi. Mugabo haragira igihe Imana yugara, Lakini Mungu sasa fika katika ikiravuga ati amazi y'ikuzimu niyaduge, sema maji ya ardhini nayo Imana irugurura ingomero na yaseseka, maji ya juu akafungua, abantu batangura gutangara, watu wakaanza kustaajabu. amazi yatanga kudengera ku isi, Maji yakaanza amazi kufurika inzu duniani, zirarengerwa, basi manyumba imisozi yakazama, irarengerwa, milima ikazama, ibiti birarengerwa, miti ikazama, abatazi koga batangura kunywa amazi, ambao juu kuogelea wakanywa maji barapfa, wakafa. aboga nabo baroga bagenda ku bwato bwa Nowa, Wengine wakaogelea hadi kwenye batangura safina kwisigura,
wakaanza kujitetea, bibagiye ivyo Nowa yababwiye, wakisahau yale Nuhu aliyowaambia. ngoma nakubwire inyuma y'urupfu nta kwihana kubaho. Nikwambie nyuma ya mauti hakuna kutubu. Amabara ya omuntu yanse kwihana hakiri kare, mtakikataa kutubu mapema, ubona baje kuvuga ngo muze gusengera natwe, wanakuja msemo mumwombee fulani, umuntu ngaho musengera mwe muzamuvuyemo, mwombea pumuzi zimtoka. Gushima gusa turagushima Mana, ni kushukuru tu, tunakushukuru Mungu. Nimba icyaha yakoze, kama ni hinduka, hakuna kinachobadilika. Nimba kandi yapfuye yihanye, kama hakuna kinachobadilika. Ariko nawe usenga nk'umubabarire, hata uombe asamehewe, atakivuga bado hasemi. Ngomba baskofu bose mu isi bakorane, hata maskofu wote duniani wakushaje bishobora kumuvana, dhambi ile haiwezi kumtoka. Afiye muri ivyo vyaha, basi anakufa ndani ya dhambi. Yarase kumva ijambo ry'Imana, kataa kulisikiliza neno, kandi yarase gukora Imana mubari, na alikataa kutenda mapenzi. Abantu benshi barondera kwihana yeye nyuma y'urupfu, wengi wanapenda kutubu nyuma ya mauti, abandi barondera kwihana bageze ku mfiro, wengi wanataka kutubu wakiwa wamefikia cyane, abarondera gusaba Nowa bidondora, wakaanza kumwambia Nowa akijieleza, ariko ntivyashobotse, haikuwezekana, kuko gihe cyari kimaze gushika, wakati ulikomeshafika. Ngoma nakubwire, kwambie umva ijambo ry'Imana, sikiliza neno la Mungu, kora iki jambo ry'Imana rikubwiye, fanya ambacho neno la Mungu linakuambia, waka muri Yesu Kristo, jenga juu ya Yesu Kristo, niwe rutare, yeye ndiye mwamba, Yesu niyo mvinzo yacu, yeye ndiye ngao yetu. Ni kuvuga tumwishimikije yeye, tukiwa naye ni kuvuga azodutabara, atatusaidia. Paulo ariko arandikira Efeso, akawaandikia wa Efeso, yavuze ngo, amesema kuko tunigana atari inyama n'amaraso, wale tunaopigana nao si tunigana n'imkwezi buze mu kirere, tunapigana roho za abadayimoni barinyegeza, mapepo wanajificha. Yoshobora kuza ngaha akinyegeza, anaweza kuja hapa akajificha, kubaya amaso y'umubiri ntumubone, macho ya mwili usimuone, mugabo abafise amaso y'impemu bakamubona, ni macho ya kiroho wanamwona, kandi akonona ibintu, anaharibu mambo. Paulo yarabwira Efeso, Paulo anambia wa Efeso, kubera ivyo, kwa sababu hii kwambara ibigwanisho vy'Imana, twasi tuvaye silaha za Mungu, kwambara ingofero y'agakiza, tuvaye kofia, kumenya ko wakijijwe, kujua kwamba kwambara n'inkinzo y'ukuri, basi tuone ngao ya kweli ikingira mu gikiriza, bali inakinga kifo. Iyo Satani tuwashi imyambi, Satani akipiga mishale akatushobora kuba, ambapo huwezi kuwambara n'ibirato vy'amahoro, umevaa viatu vya Bwana wetu asifiwe. Amen. Iyo umuntu yambaye ikirato, amevaa viatu, agata mu mabuye canke mu mahwa, akipita ndani ya miiba, ndani ya mawe, ntabwo bagira, hawezi kuwa na wasiwasi. Niko natwe twambaye ikirato c'amahoro, sisi tumevaa viatu vya amani, kuko nacho ushobora kuba, hawezi kuwa kitu. Iyo dufise inkinzo, tukiwa na nao, tukaba twambaye n'ingofero y'agakiza, tumevaa kofia, yarakijijwe, okoka, nao tuvuga nabi, hata watuseme vibaya, nao tubeshera, hata watuongopea, dushobora kuba, hatuwezi kuwa kitu, ntabwo wadufise, hatuwezi kuwa na wasiwasi. Twibuka Yesu rutare yarabeshewe, kumbuka Yesu naye walimwesha, Yesu ari hejuru y'abahanuzi baramubeshe, Yesu yuko juu ya manabii, rero umwana w'umuntu yicuriki. Sasa mimi mwanadamu yambaye inyama n'amaraso gusa, damu na mwili, kubera wambaye ingofero y'agakiza, kumevaa kofia, warakijijwe, umeokoka. Ikintu cyose ubona kitagiye neza, kama kimeenda kutumia kikivuye kuri Satani, unajua kimetoka kwa Shetani, kubera wambaye ingofero y'agakiza, umevaa kofia, yambi kurasa mishale okupa, ari kubeshegwa, abari kukosemera, wambaye inkinzo, kumevaa bararasa bigasikira inkinzo, unafikia kwenye nao, amkogoma usengera Imana, unaendelea kuomba Mungu tu. Amajambo bomutera neno ambao wakupiga hano wote bakakuvuga, sio mpito wa kubera wambaye ibirato by'amahoro, viatu vya amani, batushobora kuwezi kuwa kitu. Yesu arababwira rero, Yesu akawaambia, mwumve ijambo ry'Imana ico bibategeka, musikilize neno la Mungu linasema, kandi mukore ico libabwira, mfanye kila ambacho mwubake ku rutare wa Yesu, mjenge juu ya mama baba, mwoye kubaka ku muntu, musijenge juu ya binadamu. Bwana dufashe cyane, Mungu atusaidie sana. Ni kuvuga umuntu ntacamaze, mtu hana kitu, umuntu
umuntu nta afise ibibazo, mtu ana maswali waka yake, kuri Yesu. jenga juu ya Yesu. Huyu bantu barabahenda, akaza ngo ndi paseri, anakuja mimi ni mchungaji, akaza ngo ndi askofu, anasema ni askofu, akaza akakubwira ngo dukore icyaha, anaambia tutende, wewe ndio uko icyaha kugira ntagusengera, umemaliza nitakuombea. wewe arakureshe, wewe wamekudanganya, araguhenze, yani tayari kuri mugakiza, amekuondoa ndani ya hagarara mu ijambo ry'Imana, simama ndani ya neno la Mungu, mubwire inkuru za Yesu, mwambie habari za Yesu. uweza wese aguhenda, naye agomba kukuzimiza, anataka kupoteza, bakakuri Yesu, jenga juu ya Yesu. Utare rwacu, wewe ndiye mwamba wetu, ushobora kuzoba, hatuwezi kuwa ibi vyose mubona muvuga, haya yote ambayo mnayaona kuri Yesu, ukiwa kina Yesu ushobora kuba, hatuwezi kuwa kitu, kandi byose bizoshoboka, na yote yataweza, kandi byose bizogenda neza, Yesu ataenda vizuri. ugire ukwizera, wewe tuwe na imani, Bwana wetu asifiwe, kandi tugire ukwihangana, na tuwe na uvumilivu. ninde yarazi ko azoyirira indege, Nani aliyekuwa alijua kama tapana, turi hahandi, tukiwa Yesu, ninde yarazi ko azoyirira indege, nani aliyejua tapana, ninde yarazi ko azogura umuduga, nani aliyejua tanunua, ninde yarazi ko adotwaza umuduga, nani aliyejua taendesha gari, ninde yarabi, nani aliyejua, ariko Yesu yarabi, lakini Yesu alijua. Bwana wetu asifiwe, Amen. Yesu yarazi azoducana, Yesu alijua atatupitisha wapi, Yesu yarazi nazodushikana, alijua atatufikisha wapi, n'ubu turi ngaha, hata tuko hapa, n'ubu tutuvuye ngaha tuzoja hehe, Yesu anajua tumenya azokora iki, tumenya bizogenda gute, tutaendaje, bamwe bavuga ngo tuzova dusubira iwacu, wewe tutarudi kwetu, abana ngo nugupfa nyene ngo tugenda mu ijuru cyangwa mu muriro, kufa tu twende motoni, ariko yuko none atotambura iki, sasa tukutanza nini, none bakizi wewe kizotanga kitakachoanza bakijua, mugo mu mwami w'abami, lakini mfalme wa Farao yeye anajua ikizotanga n'ikizowanda, ara tuvuye ngahe bizokora, anajua tutakapotoka bubaka kuri Yesu, jenga juu yake, izigire Yesu, tumaini yeye, izawudushiye muri Yesu, uzako kubali mfeyi yadoriye ko cyane byabigoye cyane ngaha, ilikuwa ni vigumu sana hapa kugira ngo muri iki gihugu ili katika nchi nk'ahantu rusengera upate sehemu ya kuabudu. Bwana wetu asifiwe, Amen. Iwacu ko twamenyeye kubwira abakristo ni mufyature, tulikuwa tuna wazo wako kuambia Wakristo wafyature, twende muhumbire ibiti, mutafute miti, tukagera mu makambi naho nyene naho byabigoye, hata kamili ilikuwa vigumu, batubwira ati hitana bakeya mugende babaha ibiti, walisema muchukue wale ibiti tukaza tukubaka, wawasaidie mkate miti mjini. Harageze igihe babona ko abantu basubira bishwaje kuda gushenya yaje amashami, waliona watu wanaenda kukata yale matawi, baje bavuga ati uko muci igiti cyose n'amashami ushutwarana, ina maana ukikata mti na matawi unapeleka. Ayo niyo yari amategeko yariho, ilikuwa ndio ariko twarabikora tuliyafanya, mugabo urusengero tukaruronka, kanisa tunalipata. tuone muri kino gihugu naco tulipofika hapa sasa biboneka yuko taonekana tudashobora kurinda urusigwa abandi, huwezi kuchimba kandi ntiwubaka utavyigiye, huwezi kujenga bila kusoma. natwe amashuri yacu murayazi, na sisi masomo yetu aho yagarukira igisomo cyacu mucyari tukizi, tulirudilia wapi aya mategeko, lakini sivyo kwa hari abazi kugerekanya amatafari bigashoboka, basi tofali ariko ntivyashobotse kuri iryo tegeko, lakini haikuwezekana kuzao sheria, bari gucira inzira, Mungu akatukatia njia. Bwana wetu asifiwe. Amen. Dusanga muri kino gihugu baragurisha isengero binaniranye, tukakuta hapo makanisa yakishindikana, gucira inzira rero Mungu sasa akitangura kwegeranya amahera, kusanya hela yo kugura isengero, kwanza kununua makanisa, turabandanya, hata hivyo tunaendelea. Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Andiko ndavuga nikisema hivi, bene wacu hariya muri Dakota waje nasore ko bahandawa, bava barugura, labda watanunua. Bwana wetu asifiwe. Amen. Imana yaduciriye inzira rero, Mungu akakata njia ile, icyo gituma tuguma tugura isengero, kwa maana tununua. Yeye yasanze ubwenge, alitoa hekima, ariko kwiyatana ubwenge bwacu, hekima yetu hii Imana yadutabara. Mungu akatusaidia. Nakubwiye Nikwambie, dushima Imana y'imyaka tumaze, shukuru Mungu miaka ijambo ry'Imana liko ravugwa, neno la Mungu ikawa inahubiri, niko nitegereza kiangalia mu yindi myaka 10 tuzoba tumaze ngaha, miaka 10 mingine iko mbele, ururimi ruzovugwa cyane muri iki gihugu, lugha itakayozungumzwa sana katika abana bacu ni Imana yabazigama, watoto wetu Mungu akiwasamehe. ururimi rwa mbere ruzovugwa cyane, lugha kubwa itakayosemewa wari ururimi rw'icyongereza, itakuwa ni Kiingereza. Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana wacu ni barosigura mu cyongereza, watahubiri Kiingereza, natwe abavyeyi tuzoba turi nyuma yabo, na sisi wazazi kwa nyuma yao tubashigikiye, tukiwa tunaona. Bwana wetu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana mubandanye mu mashuri, wanaendelea na masomo, Bwana mubandanye
Tuende kwiga. Watoto endeleeni kusoma. Ngo tuze tuba muri iki gihugu. Tuhubiri injili ndani. Kandi dusohoke na hanze y'iki gihugu. Twende hata nje ya nchi. Tubwire wale mu butumwa bwiza. Tubwire watu. Bize wakabatizwa abayokizwa. Ariko mutubabariye gutizera. Kila sea. Bazocirwa n'urubanza. Tawukurana Imana. Imbere yacu hari umunsi mukuru uhambaye. Amahanga yose yazahagarara imbere y'Imana. Umuntu wese akazabazwa n'Imana ibyo yakoze. Ataulizwa na Mungu. Abana twaje muri kino gihugu. Sasa watoto tuhamubwira ubwate wo kwiga ururimi. Muwe na bisi. Si umwanya wo gusoma mu mashuri. Si muda wo kureka. Si umwanya wo kurondera amagirlfriend na boyfriend. Si muda wo kutafuta. Si umwanya wo kuvuga. Muda wo kuvuga. Kwiga ururimi. Kufunza kuvuga. Kubwira abantu ubutumwa bwiza. Ubiri wako bagakizwa. Wanazakira ijambo ry'Imana. Wanakirana. Ababuya bakabyuka. Basinzirana. Petero Mtakatifu. Imani tugomba ko mapenzi tugomba kugira muri iyo myaka. Nakwambia miaka hii Yesu ni abagitevye. Kama Yesu atakuwa bado hajarudi tutakiriho. Kama tuweze kuvugwa tunaamini aba bantu batumva Kirundi, watu wasiosikia Kirundi, kuvuga ijambo ry'Imana mu Cyongereza, watasikia neno kwa Kirundi, batumva Igiswahili, wasiosikia Kirundi, kuvuga ijambo ry'Imana mu Cyongereza, watasikia neno kwa Kirundi. Bana kubwire wataka nikulize Spanish tutochiga, wataka Spanish ndio ijambo ry'Imana. Wahubiri watumva mwana basa bana nikubali Spanish kwamba tuna watu wa ijambo ry'Imana. Watoto wote ndio mu gihugu cha Spanish ndio Spanish ijambo ry'Imana. Waambie neno la Mungu. Yesu ajipete. Yesu kama watu wadoiga hali China, watu watoto ingia muri China. Waingie China wachini ijambo ry'Imana. Kugira wasimama wote. Kugira abantu wote. Kila dakika. Nasizera. Ninaamini ndio muri iki gihugu. Watoto wengine bisanzwe gusa. Ariko Imana igomba kudukora. Lakini Mungu anataka kuzisha ijambo ry'Imana. Muri neno la Mungu. Kwa Imana kubaliye. Fari wacu muri Yesu. Yesu ni wewe utai. Wewe baki Yesu ndiye anayedukoresha. Watatutumia ijambo ry'Imana. Muri neno la Mungu. Abageze muri Yesu Kristo Imana idufeza. Mungu awabariki. Twagiye gusenga Imana yacu. Turakwenda kuomba Mungu. Ni bande bagomba gusaba ikomezi. Wanani wanataka ombe nguvu. Bakabati bagomba guhaguruka mwami. Nataka nisimame. Ngo mungoreshe. Unitumie. Ngo mungoreshe. Nataka unisawe kaza mshenga aha. Umekaribishwa. Wakose hapo mdomo mkono. Usimame wachungaji. Yesu alihano. Twatanze umwanya. Inja yumba yifuza. Kwa ushindi wako Yesu. Milele
imbabazi abantu bose kandi yinjiye mu kibanza ijambo cyawe yera bagomba kumenya ko ijambo rivuga bagira beza bose n'amaraso ya Yesu babitiyane bwe bishaje imbere yawe ibya kera ntibisubire kwa ukundi ibyaha byabo byose babera bahariwe bose sabe bazima kubikora izina rya Yesu amina. turamushima kuri Imana turamushima kuri wera turamushima kuri wera abantu barwaye Yesu barwaye amadiyabete n'amakansera barwaye amapuresha bari barwakanja n'ingoro y'imyanurano kubera kuboko kwawe uri ingororano n'umukiza wacu turagusabye ngo wijabire umwana wewe abana b'ishingiro ryawe ariko washaka uze kutwe kuhagarara n'abana b'Imana ngo uyu mwaka n'indi myaka izokurikira tuze dushishikare tugukorera urakoze ko mwongeye iminsi urakoze ko tuduhaye kana n'ishengero kana n'abakozi tuze rwose twame hafi yawe kuko tuzagufize n'amahoro ukongera amahoro abaririwe twame iminsi yawe iteze twizigiye ko tukoze izina rya Yesu Kristo amen. Imana irakoze cyane kuko twababwiye ko uyu munsi ari umunsi wo gutanga amashimwe twibuka imyaka 11 irangiye turonse uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana muri kino gihugu tugiye gushyira rero inkoko yo guciramo amashimwe kumbure n'abajanye ibigira 10 nabo badakuronka inkoko mashiranga tugomba rero dutanga amashimwe tunapenda tutoe shukrani tutange ibimazi tutoe dhabihu imyaka 11 Imana yatuzigamye miaka 11 Mungu ametulinda
Korona inaturengana na kukibandanya. Korona ikapita hata kama inaendelea. Na ubasha idufise ko nawe yuko. Haina uwezo juu yetu. Bila kuwa mlauna mwili gusa. Inapiga mwili tu. Na uko gina tunatugie kwa data. Hata tuondoke tutakote maondoka. Bwana wetu asifiwe. Amen. Kubityo rero. Kwa hiyo sasa tugomba duhe abari kuri programu babandanye. Tuwape nafasi ambao wako kwenye programu. Tutanga amashimwe n'ibimazi. Basi tutoe dhabihu na shukrani. Wibuke icyo Imana yadukoreye. Tukumbuke kila ambacho Mungu ametupea. Muranibuka igihe kimwe turi ahantu kuri uru rusengero. Nakumbuka tukiwa sehemu moja kwenye kanisa. Batubwira ngo wakatuambia aliko bikuze nawe. Aliko bikuze nawe. Icyo gihe batubarirwa. Walituambia hivi. Tugomba tubaha amasaha abiri yo kwigisha. Tuwape masaa mawili ya kwigisha abana bo mu gitondo. Watoto wa Sunday school. Hama muce mwiga n'inyigisho zanyu. Na mafundisho yenu. Muce mugira n'ikanisa. Alafu muwe na kushirika. Murenza amasaha abiri. Washipitisha masaa mawili. Ndio bintu byoshoboka. Haya mambo yanawezekana kweli? Yanawezekana. Imana yaratabaye. Lakini Mungu amesaidia. Nicyo gituma tugomba gushima Imana. Ndio maana tumushukuru Mungu. Ukuvuga rero ni wiyumvire icyo ukoresha. Wewe fikiria atakutumia. Ufise ikiyevu ushiremo. Una chenji wewe. Cyose ushiremo. Chochote ulichonacho wewe. Dushimire Imana. Alafu tumushukuru Mungu. Reka dusubize wari kuri programu. Basi tumrudisha nafasi kiongozi wetu wa ibada. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba unisaidie mpigie mzee kwa makofi yako. Asante sana. Basi tumesikia wakati wa kumtolea Mungu. Dushitse umwanya wo gutangira. Si kwa sababu nacho vingi ila kwa kile Mungu asikubariki. Sikubwatisha sadaka yako toe Bwana. Na niombe kijana David njoo uimbe lakini ufanye haraka. David uze uririmbe ugire n'ingoga. Sikuri birya byinshi ufise ariko n'ibindi Imana yaguhaye uko bingana byose kose utanga ishimwe. Bwana asifiwe. Jina la Yesu ni ngome yangu, nitakaa
hauko pamoja nasi, lakini niombe wale ambao hajatoa sadaka tuwe sadaka. Umwanya nuguta twemerera abaje bataratanga ishikano abanaje batanga amashikano. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Oh, haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ah, Yesu ni Bwana, anatupenda. Haleluya. Mchungaji John Claude afike mbele. John Claude. Kama hayuko basi naomba Jeremy karibu kwa sadaka. Karibu kwa sadaka. Kaanza usengera mashikano. Ugize neza uhoraho uba wemeye ku ishingiro ryawe mwami itanga amashimwe kubera w'imbabazi nezagira aya mashimwe nezagira abatanze bose nuko mwami imifuko yabo ushishikare kuyigwizamo mwami ibyo bazoshika kugushikanira aho bakuye mwami nukubagirire neza aho bigiye kubikwa ibikorwa bigiye gukora bize bitereresha imbere tubize dusabye twizere izina ryawe Yesu Kristo wacu amina. Amen. Amen. Basi kabla ya matangazo ni tangazo fupi. Tutaratanga matangazo bimenyeshwa itangazo litoya. Jana kuna mtu amepoteza gross. Hari umuntu yataka jamaka. Haya anaomba kwamba alizichukua amrudishie. Arasabye wowe yare yatoye. Utaona mwalimu Nyabenda. Amuzaniye ni mwalimu Nyabenda. Kwa hiyo amepoteza gross. Bwana sifiwe. Yatakaje amagibirato byo ku maboko. Niombe basi mpe nafasi mzee kwa ajili ya matangazo. Mwani mutamba bimenyesha. Yesu asifiwe. Amen. Ndabasabe abo bari hafi begere gatoya. Niombe ambao wako karibu musoge mkaribie sana. Abatari kisikorwa byinshi ndabasabe kugira ngo mwinjire mwumvirize intego y'igikorane cacu. Ambao hawana kazi nyingi muingie msikie lengo ya mkutano wetu. Leo ndabasabe mutekereze ibitari byose bihore. Niombe mtulie gita zote zinyamaze. Hanyuma tubamenyeshe ibigiye gukurikira. N'abakozi bishobotse barakwiye kwegera bose nk'abose bishobotse. Alafu tuambie afuatayo, hata watumishi wasogee karibu kama inawezekana. Kuko dufise umwanya muto, kwa sababu tuna muda mchache. Nkuko mwavyumvise mu ntangamarara y'umwungere wacu, kama mlivyosikia kwa mwanzo wa askofu wetu, ariko ashima Imana ku myaka 11 iheze, akiwa namshukuru Mungu kwa miaka 11 ambayo imepita, ishengero ry'umwami litanguye muri kino gihugu, kanisa la Mungu likianza katika nchi hii. Rero tubasabe mwumvirize ijambo ryatumye kwa nini wanaipunguza? Ijambo ryatumye likoranya ishengero ry'umwami kuno musozi. Musikie neno ambalo lilisababisha kanisa likusanyike kwa mlima huu. Twifuje kubikora muri no mwanya kuko tuzi ko mu wundi mwanya
atari bose binjira. Tumependa kuvifanya wakati huu kwa sababu muda mwingine tunajua sio wote watakaoingia. Nizere ko mwese mwatekanye mwatekereje rero. Niamini kwamba nyote mmeshatulia. Sawa. Ishengero rya Pentekote ry'umwe uva kuri mpwemu yera. Kanisa la Pentecost wa umoja wa Roho Mtakatifu, misioni ya Lansing, Michigan. Mission ya Lansing, Michigan. Igenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2022. Tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Ijambo nyamukuru ry'uyu munsi. Neno kuu la siku ya leo. Kwiziza isabukuru y'imyaka 11 ishengero ritanguye. Kusherekea sikukuu ya miaka 11 iliyopita kanisa likiwa limeanza. Twisunze ijambo riri muri Zaburi y'ijana umurongo wa mbere gushaka umurongo wa 5 havuga ngo tukiegemea Zaburi ya 100 mstari wa 5 panasema kwamba yemwe abari mu isi yose muvugiriza Uhoraho impundu, musabe Uhoraho munezerewe, muze mu nyonga ziwe muririmba, mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye natwe turabiwe, turabantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Mushike mu birimba vyiwe mushima, no mu nyubakwa ziwe muhimbaza, mumukengurukire mushemagize izina ryiwe, kuko Uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zihora ibihe bidashira, kandi aho ari umwizigirwa no gushitsa ibihe vyose. Amen. Amen. Nkuko biri aho hejuru ku ndanzi y'amajambo, kama vilivyo huko juu kwa kichwa cha maneno, uyu munsi turamutse twiziza isabukuru. Leo tunasherekea sikukuu aho twibuka imyaka 11 iheze ishengero rya Pentekote ry'umwe uva kuri mpwemu yera ritanguye. Tunapokumbuka miaka 11 iliyopita kanisa la umoja wa Roho Mtakatifu likiwa limeanza. Reka tuanze tubabwire akahise k'ishengero. Acha tuambie historia ya kanisa. Ishengero rya Pentekote ry'umwe uva kuri mpwemu yera, kanisa la Pentekoste la umoja wa Roho Mtakatifu, ryatanguye umwaka w'1994 mu gihugu cy'u Burundi muri Afrika. Lilianza mwaka 1994 katika nchi ya Burundi ya Afrika. Ishengero ryavutse rivuye muri Sepebu. Kanisa lilizaliwa kutoka Sepebu, ariryo shengero ruvyara ryamutse mu gihugu cy'Ubusweda, na ni kanisa mama ambalo limetoka huko Sweden. Icatumye ishengero rivuka, kilichosababisha kanisa lizaliwe, nuko habaye ibikorwa bitari bijanye n'imico rukristo ishengero. Ni kwa sababu kulitendeka kazi ambazo zilikuwa hazilingani na mira ya kanisa mu burongozi bw'ishengero rya Pentekote, katika uongozi wa kanisa la Pentekoste. Bituma habaho guhesha kuko bitari vyoroshe, ikasababisha kupiga hatua kwenda nyuma kwa sababu ilikuwa sio rahisi. Ishengero rero ryavutse muri uwo mwaka ryitwa mu kinyamazuru Ezebu, Église de l'Unité du Saint-Esprit au Burundi. Sasa kanisa lilizaliwa wakati huo likiwa linaitwa Ezebu, kanisa la umoja wa Roho Mtakatifu Burundi. Ishengero ry'umwe buva kuri mpwemu yera mu Burundi, kanisa la umoja wa Roho Mtakatifu ko Burundi. Kubwo ibihe bigumye igihugu cy'u Burundi caciyemwo, kwa sababu ya nyakati ngumu nchi ya Burundi iliyopitia, bigatuma benshi bahungira mu bihugu bihana urubibe n'u Burundi, kasababisha wengi wakimbilie katika nchi jirani. Vyatumye bamwe bo mw'ishengero rya Ezebu bahunga baja mu gihugu ca Tanzania. Ilisababisha watu wengi wa kanisa la Ezebu wakimbilie nchini Tanzania. Ahanini ari naho ishengero ryabandanirije mu makambi y'impunzi, na hasa kanisa liliendelea huko katika makambi ya wakimbizi, ikambi y'Induta, kambi ya Nduta, Mtabira, Muyovozi, Kanembwa na Mtenderi. Kuva mu mwaka w'1996. Tangia mwaka 1996.
ryarabandanije rikora ryitwa Ezebu, liliendelea kufanya kazi likiitwa Ezebu, ariko mu nyuma rica rija munsi y'igitutu c'ishengero rya KLPT, lakini likaingia katika kivuli cha kanisa la KLPT, kanisa la Pentecoste Tanzania. Kanisa la Pentecoste Tanzania. Bivanye n'itegeko ryo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania, kulingana na amri wa waziri wa ndani wa Tanzania, ryabuza buri shengero gukora litanditswe mu buryo bw'ubushikiranganje, lilikuwa linakatalia kanisa kufanya kazi bila kuandikwa kwenye uwaziri. Mwiyegeranya ry'amakambi y'impunzi mwaka wa 2006, kukusanya makambi ya mwaka 1996 bali begeranije mu makambi ya Mutabira na Muyovozi, walikuwa wamekusanya Mutabira na Muyovozi, barajanywe mu nkambi y'abakongomani ya Nyarugusu, wakapelekwa katika kambi ya wakongomani Nyarugusu. Naho nyene ishengero libandanya likorera munsi y'igitutu cha KLPT. Hata hivyo kanisa likaendelea kufanyia kazi chini ya kivuli cha KLPT. Mu mwaka wa 2007, mwaka 2007, niho impunzi nyinshi zazanywe muri kino gihugu cha Amerika, ndipo wakimbizi wengi waliletwa katika nchi hii ya Marekani. Aho kandi na bamwe bo mwishengero baje bavuye muri ya makambi atandukanye iyo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ndipo hata wengi wa kanisa kutoka katika nchi za mashariki walikuja huku. Impunzi zimaze gushika hano zashikiye mu ntara zitandukanye. Wakimbizi walipofika hapa walifikia katika state mbalimbali. Kugihamana ciza abaje harimwo abarongozi b'ishengero rya Ezebu. Kwa bahati nzuri walikuja hata waliokuwa viongozi wa Ezebu. Aboni nabo bamaze kuba bashitse hano biyumviriye iciyumviro cyo kwegeranya abantu bari basabagiye kure muri kino gihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hao walipofika hapa ndio walipoanzisha mawazo ya kukusanya kanisa hilo lililokuwa limetawanyika katika state mbalimbali hapa Marekani. Bamaze kubona ko abantu benshi bashikiye mu mashengero y'abahano, walipoona kwamba watu wengi walifikia katika makanisa ya watu wa hapa, bivanye n'ibituma bitandukanye, kulingana na sababu mbalimbali, harimwo n'imico itandukanye, kulingana na mira mbalimbali, n'ubukristo, haciye haba iciyumviro cyo gutanguza ishengero hano muri kino gihugu. Sasa kwa hiyo ilitokea wazo la kuanzisha kanisa katika nchi hii. Nyakubahwa umungere reka namusabe avyaguruke Hamenyimana Odas. Mheshimiwa Askofu, acha nimuombe ainuke, kandi bishobotse mukoma amashi menshi cyane. Tena ikiwezekana mpigieni makofi makubwa. Hamwe na n'umungere Tito Minani nawe ahaguruke. Pamoja na Tito Minani na yeye ainuke. Ico gihe yarakiri umubwiriza. Wakati huo alikuwa mchungaji. Nibo bakoranije abakozi batandukanye bafise intego yo gutanguza ishengero. Ndio waliokusanya watumishi mbalimbali wakiwa na lengo la kuanzisha kanisa. Inama ya mbere yabereye mu gisagara cha Lansing, Michigan. Kikao cha kwanza kilifanyika hapa kituo cha Lansing, Michigan. Kwenye barabara ya Pennsylvania. Kwenye barabara ya Pennsylvania. Munzu y'umwungere Hamenyimana Odas. Katika nyumba ya Askofu Hamenyimana Odas. Amanama yarabandanije akorekera aho hamwe yabera mu gisagara cha St. Louis, Missouri. Vikao viliendelea kuwepo pale vikao vilipoanzia katika kituo cha Lansing, Michigan. Ahandi chabere muri St. Louis, Missouri. Pengine kilifanyika kule St. Louis, Missouri. No muri Des Moines, Iowa. Na Des Moines, Iowa. Aho hose kwari kugira ngo bajena mukunda igikorwa cotangura. Hapo walikuwa wanafikiria jinsi kazi inavyoweza kuanza. Mu nyuma y'ivyo niho habonetse ko cotangura gitangujwe nabake muri benshi bari bitavye amanama.
Baada ya hapo ndipo ilionekana kwamba baadhi wao wachache walioanzisha hicho kikao wakaona kwamba kanisa lifunguliwe. Reka rero ngire ko munkundire ndabereke bamwe mu batanguje igikorwa ubwa mbere. Sasa niwaombe munipe kibali niwaonyeshe walioanzisha kazi hiyo mara ya kwanza. Reka aba bamaze gushika hano nsabe abakenyezi babo bashike hano. Acha niombe hao ambao wameshafika hapa wake zao wafike hapa na wao. Ariko ayo mashumenga aragwaye sinzi gituma. Lakini makofi hayo ni kama naumwa, sijui ni sababu gani. Ndabasabe buri muntu wese hagarare n'uwiwe. Niwaombe kila mmoja asimame na wakwake. Naje n'uwanje naze ngaho ko na Salvatore Nzambimana yarimwo. Na mimi wa kwangu wafike hapa na Salvatore Nzambimana alikuwemo. Reka mamagare Pastor Nyabenda Silvestre. Acha ni mwite mchungaji Nyabenda Silvestre. Hanyuma reka mamagare mwalimu Havyarimana Thomas. Acha ni mwite mwalimu Havyarimana Thomas. Reka mamagare mwalimu Yared Samson. Acha niite mwalimu Yared Samson. Abaraha nkamagara umugabo wawe uri ngaho ucuza nta kibazo. Ariko mwalimu kwe kuhamagara baze namanze bakarito bariko barakora bishoboka. Wangesimamisha vile ambavyo wanavifanya halafu waje. Ndibaza ngaha habuzemwo Thomas Havyarimana. Nafikiri hapa leo kosekana ni Thomas. Umugore wari ngaha. Mke huyo yuko, mke wake yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Reka bariko baraza tubandanye. Wakiwa wanakuja mu bari biyemeje gutanguza ishengero bose hamwe bari 11. Waliokubali kuanzisha kanisa pamoja walikuwa ni 11. Abandi baragiye mu yandi mashengero atandukanye. Wengine wameshaenda katika makanisa mbalimbali kubwo ibituma bitandukanye, kwa sababu mbalimbali. Ariko kandi kwavuga si bibi. Lakini hata kuwataja sio vibaya. Iyo wabanga hatwari kubahamagara. Wangekuwa hapa tungewaita. Hariho uwitwa Kizimana Serge. Kuna aliye anaitwa Sergeman Serge. Hariho Kizimana Serge. Uwitwa Kabura Jonathan. Kabura Jonathan. Hariho uwitwa Sengiyumva Erasto. Una Sengiyumva Erasto. Hariho uwitwa Ndikumana Ezekiel. Ndikumana Ezekiel. Hamwe n'ubita Kabura Auguste. Na anaitwa Kabura Augustine. Nukuvuga amanama ya mbere yabandanije aba nibo basigaye. Ni kwamba vikao vya mwanzo vilivyoanza hawa ndio waliobaki. Basigaye bahagarariye ishengero mu ntango. Walibaki wanasimamia kanisa wakati wa mwanzo. Reka tubandanye. Acha tuendelee. Ariko kandi sabo gusa, lakini sio hao tu. N'abakenyezi bacu nabo nyene barahagurutse baradufata mu mugongo. Na wanawake wetu walisimama wakatunga mkono. Mugutanga inahuri ivuye mu bubiko bw'imiryango. Kwa kutoa nahuri kutoka gara za la familia. Kugira ngo abakozi bafata ingendo. Ili watumishi washike safari. Harabagenda n'indege. Na waliotembea na ndege. Harabagenda n'imodoka. Na wengine na gari. Kubw'ivyo. Kwa hiyo. Nsabe ishengero. Niombe kanisa. Munkundiye muvuye hasi. Mkinikubalia mkiwa mmesimama. Aba bantu turifuza kubashimira. Hawa watu tunapenda kuwashukuru. Uko uza kuvyumva ni kubikora. Utakavyojihisi ndivyo utakavyovifanya. Nimba ukoma amashi, nimba ukoma induru, nimba usimba. Kama utapiga makofi kama nduru, kama utaruka. Subiri kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndaza guharura inshuro 3. Nitahesabu mara 3. Ivuga mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Mpwemu Yera. Sema kwa jina la Baba na la Mwana na Roho. Muce mubashimira rero. Halafu muwashukuru. Ndibaza ko mwiteguye. Nafikiri kwamba mko tayari. Rimwe. 1. 2. Murakoze mwicare twasabe musube mu bibanza byanyu. Waombe mrudi kwenye nafasi zenu.
Twagiye twakira abakozi benshi batandukanye mu ishengero. Tuliendelea kukaribisha watumishi mbalimbali katika kanisa. Harimo abavuye mu yandi mashengero. Na kulikuwemo wa kutoka katika makanisa mengine. N'abavuye mu gihugu cha Tanzania. Na waliotoka katika nchi ya Tanzania. Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Congo Democratic. Rwanda. Uganda. N'abaje ava mu Burundi kandi. Na wengine wa kutoka Burundi tena. Kwigenekezo rya 2026 umwaka wa 2011. Wakati tarehe 26 mwezi wa kwanza 2011 niho ishengero rya Pentecote rimwe vuba kuri Mpwemu Yera ryatangura ku mugaragaro mu ntara ya Michigan. Ndipo kanisa la Umoja wa Roho Mtakatifu lilipoanza katika Michigan. Ryarabandanije rirugururwa mu ntara Nyandabereke. Liliendelea kufunguliwa katika state ambazo nataka niwaonyeshe. Ninavuga intara, abo muri yo ntara muce muhaguruka. Nikitaja state hiyo mwe mnasimama. Reka dusabe muri Michigan bwa mbere muhaguruke. Niombe Michigan musimame, kanisa mzima Michigan. Abo muri Michigan mwese n'ishengero. Watu wa Michigan wote. Aha niho ishengero ryatanguye kugurirwa. Hapa ndipo mara ya kwanza kanisa lilifunguliwa. Ni nao komisioni yacu. Na ndipo kwenye misheni yetu. Mwicare. Kaeni. Hakurikiye intara ya Missouri, nsawo muri Missouri mwese muhaguruke. Ilifuata state ya Missouri. Watu wa Missouri simameni. Niho habaye hakabiri mu kugururwa. Hii ni mara ya pili, ni namba 2 kufunguliwa. Hakurikiye intara ya Texas, nsawe Texas yose haguruke. Ilifuata Texas. Ababaye abagatatu. Hawa ni namba 3. Mwicare. Hakurikiye intara ya Tennessee. Ilifuata state ya Tennessee. Sabe mu Tennessee muhaguruke. Watu wa Tennessee simameni. Hakurikiye intara ya Kentucky, nsawo muri Kentucky mwese muhaguruke. Hakurikiye abo muri South Dakota, nsawo muri South Dakota mwese. Hanyuma hakurikira intara ya Virginia, nsawo muri Virginia muhaguruke. Alafu ikafuata state ya Virginia, wa Virginia msimame. Murakoze mwicare. Kaeni. Mugerageze kuvuza buke yemwe. Bararyoherwa cyane. Nukuvuga hari izindi ntara tutarugurura. Ni kwamba kuna state nyingine ambazo hatujazifungua. Ndavuga nk'intara ya Illinois. Niseme kama Illinois. Ndavuga nk'intara ya New York Buffalo. Niseme kama state ya New York Buffalo. Aho ni turahugura ariko hariho amashengero. Hapo hatujafungua lakini makanisa yapo. Nami muhaguruka bakababona. Abo muri Illinois haguruka. Watu wa Illinois simameni. Na Buffalo muhaguruke. Wa Buffalo simama. Reka vuge New York in general. New York kwa pamoja. Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana. Aha nitwibagiye ko ishengero ryaguye imipaka yaryo aho ryabandanije gutanguza irindi rikomoka ko mu gihugu cha Malawi. Hatuwezi kusahau kwamba kanisa liliendelea kupanua mipaka pale tulipozaa kanisa jingine huko Malawi. Kubw'ivyo nkuko twavyumvisa aho hejuru, kama ambavyo tumeshavisikia hapo juu, kuva mu mwaka 2011 tangia mwaka 2011 gushika uyu mwaka 2022 mpaka mwaka huu wa 2022 haciye imyaka 11. Imepita miaka 11. Muri iyo ntumbero rero, katika lengo hilo sasa, abarongozi b'ishengero, viongozi wa kanisa babonye ko ari vyiza guhimbaza imyaka 11. Waliona kwamba ni vizuri kusherekea miaka 11. Ariko byari byatekanijwe ko
twari kuhimbaza mwaka uheze, lakini ilikuwa imeandaliwa kwamba tungesherehekea mwaka uliopita, bivanye n'ibihe bitoroshe isi kiracamwo ntivyabaye bikiba, lakini kulingana na siku ngumu ambayo tulizokuwa tunazipitia haikuwezekana. Iyo baje kukubwira ucumanza ugata network, wakija kukwambia unapoteza network. Uyu munsi rero dufise umunezero ntangere wo gushimira abakozi mwese. Sasa leo tuna furaha ambayo haina kifani wa kushukuru watumishi wote. Nitwibagiye kandi ntara ya Massachusetts. Hatuwezi kusahau state ya Massachusetts. Ndazi ureko aravuga ati none je ko wanyibagiye gato. Inajua huyu ambaye anazungumza anasema mbona mimi wamenisahau. Umunezero wa mwinshi n'amaso agasimba gatoya. Lakini kuna kuwepo na furaha nyingi na macho ya Massachusetts. Maburuke turabe. Watu wa Massachusetts simameni tuone. Kabisa namwe kandi turiko turaza muri Worcester. Na ninyi tuko tunakuja. Mungu wabariki sana. Dushimiye rero banyakubahwa abungere b'ishengero. Tunawashukuru waheshimiwa viongozi wa kanisa. Bongere bavyaguruke bose rero. Tuwaombe wainuke tena wote. Ariko ayo mashumenga siyo. Hayo makofi ni kama sio wenyewe. Dushimiye ababwiriza bose nsabe nabanyine bavyaguruke mubakomera amashiye. Tunawashukuru wachungaji wote, niombe wasimame muwapigie makofi jamani. Dushimiye abavuga butumwa mwese muvyaguruke. Tunawashukuru wainjilisti wote, simameni. Nonega aba bose nabasingo canke bafise abagore? Je, hawa wote hawajaoa au wana wanawake? Abantu muri iyi bagira gose. Watu wanajisahau sana. Dushimiye abadiakoni n'abadiakoni kazi duhasaye muhaguruke mwese. Tunawashukuru masemashe na wasemashe wa kike, simameni nyote. Dushimiye abajenama mwese muhaguruke. Tunawashukuru walimu wasaidizi wote, simameni. Abajenama bose bahaguruke. Walimu wasaidizi wote simameni, wapigie makofi. Dushimiye abashinga nahe mwese bishengero muhaguruke. Tunawashukuru wajumbe wote wa kanisa, simameni. Abashinga nahe wajumbe. Dushimiye abarongoye imigwi itandukanye harimwo abaririmbyi. Tunawashukuru viongozi wa vikundi mbalimbali wakiwemo waimbaji, abasenzi, waombaji, ugwaruka, vijana hamwe n'abana bato bato pamoja na watoto wadogo. Muri rusangi dushimiye ishengero ryose, dusabe mwese muhaguruke. Kwa pamoja tunashukuru kanisa mzima, tuwaombe msimame. Shengero ryose duhaguruke. Kanisa lote msimame. Ati abakenyezi mbega vyagenze gute? Kauliza kwamba akina mama je, imekuwaje? Ariko nabo bahagurutse kuko shefu wabo yahagurutse kera. Lakini na wao wamesimama sababu kiongozi wao amesimama zamani. Reka mbere uko abakenyezi ari benshi bace bikomera amashi. Kwa sababu akina mama ni wengi, wajipigie makofi. Muri runo rugendo rw'imyaka 11, katika safari hii ya miaka 11, twebwe twese twakoze igikorwa kimwe. Sisi sote tulifanya kazi moja. Kuko twakoze igikorwa kimwe, kwa sababu tulifanya kazi moja, ndabasabe twese hamwe, ni waombe sote kwa ujumla dukomere Imana mashi. Manza mwende gato, tumpigie Mungu makofi. Tulia kidogo. Hanyuma aba mama bazi gukubita ibigeregere, alafu akina mama wanaojua kupiga vifijo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndagomba tangure dukomera Imana mashi tuyishimira. Nataka tuanze kumpigia Mungu makofi tukimshukuru. Na vigeregere aba papa byo dukubita bya bindi kabisa. Mugurere bitarire ntango. Na akina baba, Bwana Yesu asifiwe. Vile mnajua Imana yo mwijunde tukizende tuyishimiye. Mungu wa mbinguni asikie kwamba tumefanya nini, tumemshukuru. Nuru wabo babongeje volume. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
kuko ari Imana nyene icubahiro, kwa sababu ni Mungu wa heshima. reka mvuge nti Acha niseme kwamba tumanze tuvuga amajambo makeya, tuseme maneno kidogo, dukoma induru gose, alafu tupige nduru sana. haleluya. Amen. Nyongera ijwi gatoya kandi ongera kandi kandi, ongeza sauti tena. haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Tugihagaze uko nyene rero, Ukiwa bado mnasimama hivyo, ayo yari amashimwe yo guha data. kuna shukrani za kumpatia Baba. Haleluya. Amen. Reka dukomere amashi abungere bacu. Tuwapigie makofi viongozi wetu. Ndababwira uko mubigenza. Nitawaambia jinsi mtakavyofanya. Abaciye muri Sunday School ngo cha 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 cha. Sawa Sawa jamani. Sunday school mnasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kuki kubungere bacu? Kwa kina nani? Kwa maaskofu wetu. Rimwe kabiri twende. Haya, tugende kubabwiriza bacu. Twende kwa wachungaji wetu. Kandi muriko murabaraba barashajije kweli. Tena hatujawaangalia wamependa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kubabwiriza bacu, 1 2 twende. Tuje kuba harimu bacu nabo nyine barashajije. Twende kwa walimu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tugende rimwe kabiri gatatu. Tuje kubarongoye imigwi yose. Twende kwa viongozi wa vikundi mbalimbali. Aho turi kumwe turavuga abashe nama bashinga na abadiakoni bamwe barongoye imigwi bose. Wale wote viongozi wa makundi. Tugende rimwe kabiri gatatu. Reka tuje kubaro imigwi y'abaririmbyi. Twende makundi ya waimbaji, Abasenzi, waombaji, abakenyezi, akina mama, ugwaruka, vijana, abana bato. watoto wadogo. Rimwe kabiri gatatu. Reka natwe ishengero twese twikomera amashi rero. Sisi kanisa mzima Sawa. tupigie makofi. Rimwe kabiri gatatu. Amen, amwicare. Kaeni. Kubw'ivyo Kwa hiyo turavuga duti tunasema kwamba kubw'uburongozi bw'ishengero, kwa sababu ya uongozi wa kanisa, namwebwe mwese mwagize ico mukora buri muntu wese, na ninyi nyote mliohusika, Imana yo mwijuru ibahezagire. Mungu wa mbinguni wabariki. Niri jambo ry'uyu munsi Ni neno hili la leo twari twifuje kubamenyesha ambalo tumependa duhereye ku kuwakilisha, kahise k'ishengero ryacu kianzia kwenye historia ya kanisa letu gushika uyu munsi. mpaka siku ya leo. Uzokubaza Atakaye kuuliza uzumubwire yuko ishengero ryatanguye 1994 mu Burundi, umwambie kwamba kanisa lilianza 1994 huko Burundi, kandi ubu rirabandanya gose. tena linaendelea sana. Ibisigaye maza kuvyumva mu mwanya ugira kabiri, yanayobaki mtayasikia kwenye wakati wa pili, kuko nabivuze neza nanje mu nkomera amashi. Rimwe kabiri gatatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi na mimi simnipigie makofi, nimeongoza vizuri. Najua ni mungomera amashi narongoye neza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitendawili. Ikisoko. Kitendawili.
Igisokozo. Nani kapoteza pesa? Inata ya mahera. Kuna mtu amepoteza pesa. Hari umuntu yatakaje amafaranga. Kwa hiyo inahitaji unione. Bisaba kuja kumbona. Sikwambii ni ngapi. Ariko sindakubwira unangahe. Wewe ndio utajua kama umepoteza ngapi. Niyo uja kumenya ukitaja ile hela uliyopoteza ikafanana nilionayo nitakupa. Bigasa nayo office nkanda yaguhereza. Ukikosea uhushije kitendawili kimekuacha. Igisokozo kizoba kikunani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo aliyepoteza ataniona. Wataka jerera za kumbona. Basi niombe tuweze kusimama wote kwa ajili ya kuahirisha ibada ya kwanza. Tugira ngo turangize na kujiandaa na ibada ya pili. Kugira ngo twitegurire amasengesho ya basi nitaomba baba yangu mchungaji Reverend wa kwanza afike mbele kwa ajili ya kutufungia kwa maombi ibada ya kwanza na kuruhusu ibada ya pili. Karibu baba. Reka sabe data umungire wa mbere asenge. Sawa, ndize ko tumara kubera twihuta cyane twagomba tumara iminota nka 10 tugaruka ngaha. Kwa sababu tunaenda haraka, nataka tumalize kama dakika 10 alafu turudi hapa. Dushime Imana, dushukuru Mungu. Mana yacu yo mu ijuru, Mana nyene cyubahiro, Mana wavuze bikaba kandi washinze bikaguma. Ibi byose Mana nasho twokwirata ngo twarakoze. Ko niwe wagiye uduha inkomezi, ukaduha ubwenge, ukaduha nimwe mu duhumekesha Mana. Kandi niwe wahamagaye irishengero, ntabwo ari twebwe twokwirata ngo tuyafite icyo twakoze. Kubw'ivyo rero Mana turatanze amashimwe n'ikimazi kubw'iri shengero wahamagaye abakozi n'ishengero ukaba wagegeranije kandi ugatanga uburenganzira mu maseta atandukanye kw'ishengero ryawe gihuguruka rikabandanya. None rero twariko turagushimira tuvuga vyabaye utanga amashimwe. Hezagira abakozi bawe bose, hezagira iri shengero ryawe ryose Mana rigira umugisha. Hama bisigaye bye kwendereya no guterarije imbere. Turagiye kuruhuka rero kandi waza kutugaruka ngaha muri ryasangira ryawe ryera nuko abafisi bibafata badashaka kuronka kanya urabazigama kandi ubarinde natwe Mana tugaruka mu mahoro dushima izina ryawe duha umugisha n'umuhezagiro mu izina rya Yesu Kristo mugororoci amen. Amen. Ishengero nimuze gutaha ndizira ko tuza gusezeranira hamwe hasi. Kanisa musiende nyumbani tutaagana kule chini. Abatambukanyira baba bantu mushonyange buke buke. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Mariko 15 na 16 Mariko 16:15 16:15 Mariko. Nagira umufasha gusomera ijambo ry'Imana. Nani yawahi asoma? Tubasabe mufukame ngaho. Umuntu wese afukama neno wiwe. Umuntu wese afukama neno mugore wiwe. Kila mmoja apige magoti na mkewe. 16, 15 na 10. Mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Amen. Amen. Aba tubashize mu gikorwa cyo kuvuga ubutumwa. Hawa wamekuwa wainjilisti. Nguko ijambo ry'Imana ribitubwira. Kama neno la Mungu linavyotuambia. Ni Yesu yavuze ya majambo. Ni Yesu alisema maneno haya. Ngo mugende mu mahanga yose mubwira abari mu butumwa bwiza uwizera wese akabatizwa azokizwa. Nendeni katika mataifa yote. Ariko utizera azocindwa n'urubanza. Asiyeamini atahukumiwa. Ni igikorwa mugiye gukora muri iki gihe cy'iherezo kitoroshe. Kazi ngumu katika siku za mwisho. Abakenyezi tubafukamisa impande yabo kugira ngo bafashe urugendo muze muri abasengera. Tumewaweka hapo wanawake ili wakanaposhika safari. Kandi musigara ningo n'abana
Imana mwihanganye. Mubaki na miji na watoto mkivumilia. Kubw'ivyo rero nico bikorwa twifujije. Hiyo ndio kazi ambayo tumependa. Kugira ngo Imana izibazigame. Ili Mungu awalinde. Tugiye gusenga Imana yacu yo mu ijuru. Tunataka tuombe Mungu wa mbinguni. Reka dusabe umwungere wa kabiri aturongore mu gusenga Imana. Muombe. Leonard. Dusenga Imana. Tuombe Mungu. Mana yera yo turagushima Kristo Yesu kubabakeguriye kubikoga ukoze aba bantu bemeye gukama imbere yawe ijambo ryawe ryamamara kwisi baze bakora igikorwa cyawe Mana kugira ngo umuntu wese azabone ico yirata tugezemwo kigoye ciherezo navuge ijambo ryawe abantu bawe bakizwe kuri nosi turabasengeye mu gikozi cy'ubuvuga butumwa urabahezagira ubahe inkomezi aho bazoca isezerano n'ijyari ryambere imwe bavuga uti muzonyera sikoropiyo muzojya n'icica nimuzopfa n'ibindi vyinshi wasezeraniye bariko baragukorera ngaba tubashize mu biganza vyawe aho bazoja hose baze bagira ikiganza ciza baze bagukorere banezerewe kandi nibaze baruhe tuzi ingomezi zose zizopfa kuri wewe ari tuzobashiramwo kugira ngo bane n'ingene bakorera Imana nzima urakoze ko bahezagiye tubisenze mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu amen amen muhaguruke dokomera amashimana turabifurije umugisha w'Imana turabifurije umugisha w'Imana turabifurije umugisha w'Imana turabifurije umugisha w'Imana Imana ibagiriye neza ayo mashimwe nayo watubambiwe ayo mashimwe nayo watubambiwe haleluya ayo mashimwe nayo watubambiwe haleluya Bwana wetu asifiwe amen Liwadugino. Ibi ni vitambulisho by'ubukozi bibaranga. Hivi ni vitambulisho vya utumishi. Okay. Kubw'ivyo ico nico gitambulisho kwerekana kuri umukozi w'Imana wo muri iri shengero rya Pentecoste Fellowship. Ico ni kitambulisho kinachokuthibitisha kwamba wewe ni mtumishi ndani ya kanisa hili. Muze mugende nk'abana b'Imana. Basi mwende kama abasabe abafotora mwihangane. Gende mwicare mu bibanza vyanyu. Basi vyahindutse. tuwasabe tuko tubandana. Tunaendelea. Tugiye kumugugira kabiri. Tunaenda kwa kundi la pili. Tuhamagalia amazina y'abantu bace baza ngaha. Tuite majina hawa watu halafu watakuja. Tugende. Edisa Nibaruta Jean Claude. Toyi Zera. Chiza Esterine Aberi. Toyi Viane. Beuline Manirabona. Amen. Tuwasabe mwese muhagarare ngaha, mutonde ngaha, mufukame ngaha. Jamani njoni hapa. Fukame ngaha. Aha.
Tugiye kubandanya igwa c'Imana. Tunakwenda kuendelea na kazi ya Mungu. Aba bantu mubona dupfukamishe ngaha, Hawa waliyepiga magoti hapa tubashize mu gikorwa c'ubudiakoni n'ubidiakoni kazi. katika kazi ya ushemasi. Reka dusabe umwungere wa kabiri Tito asome ijambo ry'Imana kuri aba bantu. Tuombe Askofu Tito asome neno kwa ajili ya watu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ituma duhora dusoma ijambo ry'Imana Sababu ya kusoma neno la Mungu nugukora ikintu gifise n'ibishinga ntahe. ni kufanya kitu pamoja na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikintu umuntu amenye iyo kiva niyo kija. Kitu ambacho tunajua kinatoka wapi kinakwenda wapi. Aba rero bari hano, Hawa walioko hapa tugomba tubabwire igikorwa bagiyemo amamo yacu. tunataka tuambie kazi hii ilitoka wapi. Dusoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 6, Matendo ya Mitume sura yake ya 6 duhereye ku murongo wa 2. kuanzia mstari wake wa 2. Havuga hati bamwe 12 bakoranya ishengero ry'abigishwa bati ntibibereye yuko twebwe tureka ijambo ry'Imana kukugabura ivyo ku meza. Nuko bene data nimurabe muri mwebwe abantu ndwi bashimwa buzuye mpwemu yera n'ubwenge, tubashire kuri iki gikorwa. Amina. Aha hari gihe abayuda bari bahungutse bavuye mu Bugiriki. Hapa ilikuwa wakati Wayahudi walikuwa wamerejea kutoka Uyunani. Murazi impungutsi zamazigira ibibazo mu vyo kurya. Najua watu ambao wamerudi nyumbani huwaga wanapata shida kwa kandi chakula. bari bazi ko mwishengero batagirira amagorwa. Na walikuwa wanajua kanisani hawezi kupata shida. Ariko abakozi b'Imana kubera kubwo kuza kuvuga ubutumwa barananirwa kugaburira impungutsi. Basi watumishi kawea vigumu kuendelea kuangalia wale walierejea kwa ajili ya kazi nyingi waliokuwa nayo. Mu mpungutsi harimo imfuvyi n'abapfakazi bacha batangura kwidodombera ishengero. Watu walierudi nyumbani kulikuwa na wajane na yatima, kukawa sasa na minongono. Ati mwishengero ry'Imana niho twari dukwiye gukirira inzara ariko niho dupfiriye. Kasema kanisani ndio tungeponea njaa, lakini sasa njaa ndio inatukaba hapa. Biblia ivuga ngo rero bamwe 12 murazi ko baserukiwa na Petero. Unajua wale 12 kiongozi wao walikuwa kama Petro hivi. Inkuru y'ukwidoga ibagwa mu matwi. Habari ya minongono, imfuvyi zisigaye ziridogera n'abapfakazi. habari ya minongono ikawa ndani ya masikio yao kwamba wajane na yatima wananungunika mno. Kuko abakozi b'Imana bakwiye kugira urukundo. Kwamba watumishi wa Mungu wawe na upendo. Baratuma ati rero nimugende murabe muri abo bantu nyene. Wakasema nendeni muangalia ndani ya watu wale wale. Muraba abantu buzuye mpemu yera bazogira ikigongwe batazorya igiturire. Watu waliojaa Roho Mtakatifu ambapo hawatakula rushwa. Amen. Abantu ikirova mwishengero kiroca tukibarungikanye kibashikira ndibagikebereze mu mifuko yao. Miongoni mwa hao basi wawepo watu waaminifu ambao watakachokipata wawasambazie. Abazi imbere bari ba Stefano, waliokuja mbele akina Stefano, akina Nikolai, walikuwa kama watu 7 hivi. Babashira muri iki gikorwa. Wakaweka ndani ya kazi ile. Kugira ngo bamwe bagiye kuvuga ubutumwa, wengine wakaenda kuhubiri injili, abandi bazosigare bararaba ishengero. wengine waangalie kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bicha bigenda neza. Ikawa vizuri. None natwe na sisi ingorane nkizo ziriho. Matatizo kama hayo yapo. Umwungere ntazogenda muri Mizuri kuraba ibigoranye vyo muri Mizuri
abantu bashonje canke babuze imbuzu. Askofu ataenda kuangalia mambo ya watu waliosikia njaa vizuri, Buffalo, watu waliopigwa na mapepo na nini. Abo hafi babegereye. Watu wa karibu waliowasogelea. Nibo bazokora ico gikorwa. Ndio watafanya kazi hiyo. Rero muri bo naba adutoranye. Miongoni mwa hao ni hao ambao tumewachagua. Muvyumve mwebwe mutoranijwe. Msikie mwe mliochaguliwa. Si cyubahiro tubahaye. Si heshima tumliopewa. Tubahaye igikorwa c'Imana. Tumewapa kazi ya Mungu. Mukorere Imana. Mtumikie Mungu. Muraba abantu. Muangalie watu. Mumsikize watu wanasema nini. Wanahitaji nini. Muwasaidie. Pale askofu atapofika au yeye kiongozi au mwalimu vile vile, mufike ninyi. Wanaotaka chakula muwape chakula, wanaotaka mavazi muwavike katika jina la Yesu. Bibi harusi wa Yesu ajengwe. Basi heshima mtapewa mbinguni. Muyafanye mkiongoza na Roho Mtakatifu. Mliyesikia neno hili, Mungu awabariki. Turasenga mu izina rya Yesu. Tunaomba katika jina la Yesu. Turagushima Mana. Turambika ibiganza kuri aba bantu Mana yo mw'ijuru muri iki gikorwa ubanirije Kristo Yesu. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Tubarambika ibiganza ndazi ko ari we Mana ishobora byose. Mu izina rya Yesu tubatabare. Mu izina rya Yesu tubagirire neza. Mu izina rya Yesu tubarongore. Uzubuzuze kwema maze bakore bagushima Mana. Ndazi kuri Imana ifite ububasha. Ndazi kuri Imana ifite ubushobozi. Ndazi kuri Imana igororotse. Ubatswe muri ibi bihe bigoye nyene. Ikiganza cy'Imana baze bakibone. Ubwiza bw'Imana baze bubako. Mu izina rya Yesu. Amina. Amena. Muhaguruke. Turabifurije amahoro ya Kristo Yesu. Tunawatakia amani ya Yesu. Turabifurije amahoro ya Kristo Yesu. Tunawatakia amani ya Kristo Yesu. Turabifurije amahoro ya Kristo Yesu. Tunawatakia amani ya Yesu Kristo. Mungu awabariki. Mungu awabariki.